ikintu cyitwa ama écouteurs tujya tuntu bashira mu matwi bari kubarumviriza tujya nitubi cyane baradushira bagaca bugurura amaju maremare bijya ajya ama écouteurs aragenda akonona ubwonko murakwiye kuyareka kujya kuntu bibumbagura cyane bironona ubwonko gihe cyose uba wambaye impuzi kuboshe uzoba uri kuronona umubiri wawe uzoba uriko utera ingwara hariho igisirimu cyo kwambara nabi hariho ibihimba tagenewe kuja hejuru amabere amatako ibyo byose Imana yabigeneye kwambara ngo bigafukwa amibe urashobora kuyivuza ariko mu gihe gito ikongera ugasanga wayigwaye bivanye nuko ufise umwanda wo kwamufata ukajya ibintu bitaronze ushobora kuja muri toilette ugafata ajya kwanya y'umwango y'umuntu yagize umwanda akikoraho ntavuze agasiga kwa magi wewe wuguruye upwanye gusa ariko kubera uwo muntu yashize kwa magi ucuca gutora ikintu gafungura ayo magura yajya ukenguruka gwara amibe amaro y'Imana abane namwe mwese abariko baradutega amatwi ni Trifoni Ntirampeba tugiye kuraba ingwara zikizwa n'imico myiza ubu hari ibigwara byinshi byo bigwara bikaba biterwa n'imico mibi izo ngwara ziterwa n'imico mibi iyo udahevye iyo mico mibi nta bitaro nta muhinga w'umuganga yo kuvura uretse guheba iyo mico mibi hariho imico iterwa n'igisirimu c'ubu kitari ciza duhere kugwaruka kuko ari bo siyejo ikintu cyitwa ama écouteurs tujya tuntu bashira mu matwi bari kubarumviriza tujya nitubi cyane baradushira bagaca bugurura amaju maremare bijya ajya ama écouteurs aragenda akonona ubwonko ubuherutse ngira ngo mwarumvise icigwa babashikirije kijanye no kuntu mwabungabunga ubwonko bwanyu ama écouteurs rero murakwiye kuyareka kujya kuntu bibumbagura cyane bironona ubwonko hariho amashono imibiri yacu Imana yayiremye ngo iheme amashono yo kwambara ibintu bitubohereye cyane bibuza umubiri guhema cyane bijya navyo bidutera ingwara zitandukanye tutiriwe turadondora ngaha wumve gusa uri kurantega amatwi yuko igihe cyose uba wambaye impuzi kuboshe uzoba uri kuronona umubiri wawe uzoba uriko utera ingwara hariho igisirimu cyo kwambara nabi hariho ibihimba Imana itagenewe kuja hejuru amabere amatako ibyo byose Imana yabigeneye kwambara ngo bigafukwa amashono dushona amabere akaja hejuru bishobora kudutera ingwara z'amakansere zitandukanye ico naco ni kibi ubusirimu bwo kuja mu masaro kugira ngo dusokoze imishatsi Imana twibuke yuko yajeje kurema yaritegereje umuntu wese ngo yajeje kurema ico yabonye cyose abonye ari ciza uko Imana uwo mushatsi yawuguhaye woge usiga utuvuta gusokoza ukuri niko Imana yabishatse yishaka kugira umushatsi ufise iyo coiffure ushaka yari kubikora rero iyi casque mujamo kujya bishuha niko biza gushuhisha ubwonko bibatera ingwara zitandukanye hariho ingwara ziterwa n'umwanda turavuga amibe urashobora kuyivuza ariko mu gihe gito ikongera ugasanga wayigwaye bivanye nuko ufise umwanda wo kwamufata ukajya ibintu bitaronze ushobora kuja muri toilette ugafata ajya kwanya y'umwango y'umuntu yagize umwanda akikoraho ntavuze agasiga kwa magi wewe wuguruye upwanye gusa ariko kubera uwo muntu yashize kwa magi ucuca gutora ikintu gafungura ayo magura yajya ukenguruka gwara amibe iterwa n'umwanda ni kuvuga bidusaba ngo abo turamukanya aho twaciye ntaho tuzi imisi yose imbere yo gufungura nubwo wowe numenga usa neza fata umwanya mwiza wo kwama uri kurakaraba hari ingwara ziterwa n'imico mibi ishari ni ribi ishari iyo rifise wonona amaraso yawe kuko nta munezero ugira wamushavuye kandi iyo ushavuye mu ruhanga hari udutsi ducika twinshi kandi iyo ushavuye ngo amaraso nayo arahumana ishari riterwa nuko wabonye ubundi yarose akantu runaka ishari riterwa n'inzigo nyene udashaka ko abandi batera imbere ikindi kibitera ukutanyugwa hari abantu badakenye mugabo bamabuvasha kuba abanyambere kutanyugwa n'ibyo ufise ukagomba kwifuza bitari buronke ibyo navyo bitera ingwara ikindi ni ugwanko go mu mutima ugwanko gubusa iyo wanka abantu ugwanko nago rugutera umutima mubi maze ibyo bintu byose bituma mu mutima we hataneze gutanezerwa biratuma uhumanya amaraso yakaba yanduye amaraso yo yanduye naho aguteza ingwara nyinshi ariyo mpamvu muhinga yavuze ngo umuntu n'imiburiburi arakwiye gutwenga iminota 15 ku munsi kugira ngo bije koza amaraso ishavu naryo ni ribi
ishavu nababwiye ko ishavu yari udutsi ngaha mu ruhanga dushikagurika iri shavu iyo urifise navyo nyene bishobora kugutera ingwara yitwa estoma iterwa no kwamushavuye no kwamufisa agahinda ubabaye iyo estoma nta muti woyivura umuti wayo nuguheba ryashavu kwagushavura bigatuma rero umubiri wawe umererwa neza. Ingwara yo kugumbiza constipation nayo irashobora guterwa no kutamenya abantu badakunda kurya utuntu duke cyane abo nabo baratuma iyo constipation imera nabi. Abantu bakunda kurya nabo nyene bakuzuza agatorero agasaho bakuzuza kakifundikira abo nabo baratuma ubwonko bwabo bwononekara kandi inda uko wama uyipakiramwo ntabwo ari byiza uri kurayonona. Ibyo navyo ni ingwara mbi. Abantu badakunda kunywa amazi nabo nyene bakaguma barya ba paracetamol kandi ubwonko bwacu bukenera amazi, izo nazo ni ingwara bisaba yuko twirinda. Muri make rero hari ingwara dutegerezwa kwivura ari uko tugiye mu bandi. Hariyo nk'ingwara bita agahinda, biragusaba ngo uje mu bandi bantu ureke kwigunga wenyene unyugwe umere neza, nta depression uzogira. Abakwanku bakunde ubasengere, abakwimye ubahe, ugira umunezero wo gutanga no gukunda, ibyo bizokuvura ingwara y'agahinda. Gukunda abandi, uje mu bandi ureke kwigunga, bizokuvura ingwara yitwa solitude, kwigunga. Ibyo navyo bikutuma uko kutigunga utaba umusazi ahubwo ubwonko bwawe bumererwa neza hanyuma ugakira. Muri make rero imico myiza niwo muti wa mbere w'ingwara zose dufise. Imico myiza ikurinda ingwara kandi imico myiza iragukiza. Rero irindi ico kintu cyose cyotuma ugira imico mibi uko byogenda kose mu izina rya Yesu.